kuri no YouTube ube uwa mbere mu kubiraba ariko kandi ntibagire gupakta canke kubisangiza abandi imbere ya kamera ko mukora abona turi kumwe na niyinzi Johari canke Harijo numwe mu marivyo amazigiye kitari gito hano muri game hano iwacu amaze no gusohoka ariko kandi amaze gutwara amatrofe nubwo nkamwe mu matrofe ngaha iwacu canke award zikomakomeye benshi babifuza nta nimwe atarakora ko yabaza primusique sangano award n'izindi zitandukanye aramaze kuzironka Harijo karibu kuri Marengo Media TV. Ego nashitse murakoze. Umeze neza. Nakavubu vraiment. Ndashimira uhoraho. Yaberewe yashajije uretse ivyo nuko utavuza kuvyumva magaje ndiruhande yiwe aramota ga parfait kariko sinzi ko abitanguye novuga ko hari amazi imisi ari challenge y'ama parfait. Sinzi wayitanguye kera canke aga parfait rakama. Para je namye meze kunyene agaparfum kisiga norega jaho je mubo bavuze banuka ndimo je sinzi ko ndimo mugaba bavuze abarimvyi benshi ngene ugiye muri studio uri ari ibintu wumva ko kugira umve ko muririmvyi umuntu bapana muririmvyi umuntu anuka nuko aba yakwegereye je sindigira nicarana nuwabivuze none wumva yumvise ko nuka gute ariko kumbore ni ikintu ciza isuku ariko kandi no gufata neza nico kimwe na namwe kundi akarije navuze ko uri umwe mu bantu babanza gutwara ibintu bitari hano mu muziki hano iwacu wespera abantu benshi hano nkunda kwimosha narahicaye isaha irenga yose ndindiriwe amaru wa mbere nje kuwa kabiri ariko aravuga indirimbo zawe gusa navuga ko narabaganije ndababwira ati no ndiyimbe ni nazikunze nanje ati jewe nagiye muri studio kuzifatisha kuko indirimbo ziwe ndazikunda cyane ati vraiment Haris naramubona muga ndifuza kumubona ariko kandi harimo mu maririmbyi novuga ngo wenspira cyane bifuza kuba nka Harijo no munsi ni umwe mu baririmbyi kandi ubo novuga bakiri kumwanya indirimbo arasa indirimbo iri hanze yitwa Love banze ugene kuri YouTube ya Harijo ubanze unayirabe subscriber kwandi isangize n'abandi bifuza kuba nka Harijo kandi ubaracakora amaze gitari gito burya kugira umuntu novuga ngo abe nka Harijo canke arenge Harijo sinoko ndavuga izina ryawe mugabo mu bikorwa byawe novuga aje ku mwanya bigusaba kugira umutima umeze gute bigusaba kugira umutima uciye bugufi umutima wuzuye urukundo umutima urimo kubaha umutima urimo no kwihangana kuko musique isaba ibintu byinshi umuziki urasaba indero urasaba urukundo urasaba guca bugufi urasaba kwihangana kuko uhura na byinshi biguca intege kandi udafite urukundo ntushobora no kururirimba cyangwa urugaragariza abandi niko no bivuga icyo ushaka kuvuga muri ivyo byose ni kubera ko utafite urukundo ntiyamuzosanga uriko urica imice n'abandi baririmbyi bagenzaho ni bwabo ni kwa kwica imice ugasanga kandi utarufise ko nye biragaragara je niko navyisanzemwo sindiko ndihaya niko navuse nisanga ameze uko je nubaha umuntu wari we wese yaba muto yaba ukuze yaba undi utotungana bose ndabuba kandi ndumuntu nkunda abantu kandi nkunda kwiyegereza abantu kandi nubaha ikintu citwa umuntu shaka kuvuga ikintu kimwe kiza nk'umutaka canke ikintu gifuka ivyo byose mvuze je nkiri mutoyi sokuru wiwanje avyara papa twariko turafungura dusangira ko yarankunda igeze kumbwira ijambo gushika kuno munsi ryankumye mu mutwe kandi shobora kuba n'inyigisho ku bandi bose yarambwiye ati umunsi ukazokurengana udahuye n'umuntu mushasha mu buzima bwawe uzobuhomvye nari muto mugabo turabana dufungura ndabaza ni kweri kumbwira iryo jambo acambwira ati ibintu biri mu bantu nibiri mu bintu uravyumva ndahora turafungura ndase ndabaza kweri ko byose urukura bimbwiye acambwira ati acabandanya ambwira ati ni wahura n'umuntu mushasha ntuze umufate nk'umugenzi kuko ubugenzi burahera ariko uzumugira inshuti kuko ubucuti bwo ntibuhera bwamaho kandi uzumwubahe unamukunde rero ivyo onye narabigumanye muri jewe bituma nige natangura kuririmba
nagumiye ndabigaragaza kandi hari ikintu kinini byamfashije mu bikorwa by'iwanje gushika no kuri uno munsi. Yego aho nakwemwe ibintu bibiri tuzagaruka ku rukundo ariko ngo manze ku kintu bavuze c'abagenzi akubaha ariko kandi novuga ngo guha agaciro umuntu hari abantu bavuga ati ntukizere umuntu numwe ati kuko abantu si beza wowe kurandi kwawe ico kintu kivuga kwiki uvuze ngo ntukizere umuntu numwe ngo abantu ni babi mama wawe si umuntu papa wawe si umuntu yes aho tuvuka abo muvukana sabana none nabo bari mu bantu numuco ureka kubizera sinanse yuko bo guhinduka birabaho bakaguhinduka umwe niwe ashaka guhinduka muvukana mwose rimwe ashaka guhinduka mama warashaka guhinduka hari abavyeyi usanga ashaka kwica umwana mvuze ni umuvyeyi ashaka kuba akoresha ibinazi ugasanga yisha umwana wiwe arondera amatungo canke ari inzigo canke ari iki ugasanga aramwishe bibaho gikuru sukutizera umuntu mubi Imana yaraduhaye ubwenge uramumenya icyo ukora nukwiga kubana nawe umaze kujya kubana nawe kwa kutamwizera ntuco ubigaragaza ubwo nyene kuko uci ubigaragaza nk'umukeha bwenge bituma gwagwanko ruca rugaragara hagati yanyu bikagaragarira bose nawe hakazamwe inzigo ibintu by'inzigo yakazikira nuvuga ngo umenye ingene ubana nawe ukirinda muri bijya bibi vyobayeho bikakugirira nabi nibwo bwa bwenge uba uri kugendana nabwo ukoresha wavuze ikintu cy'urukundo hari umuntu umwe yavuze ati ngo abarinzi bararimba urukundo umugane w'abantu ba mbere ngo runanira kubamwo mu buryo buhe ndatanga akarorero yarafatiye ku burorero rumwe mwaravuga abantu benshi ngene bubakanya barimvye kuvana cyane ariko novuga ko sinje sinobishingira ijana kwijana hariho aba bana bakarambana n'abatarambana kuko n'abatari abaririmbyi nabo nivyo bintu birahari unyishuriye inyishu uciye wishura ikintu nagomba kuvuga abaririmbyi babimvira ukutariko egomye umuririmbyi n'umuntu akundwa n'abakobwa benshi mwe kidasigura yuko ari wa muntu aca yangaza umutima agasya bwose niko rubivuga twese comportement simwe abatureze si bamwe indero si zimwe aho twakuriye si hamwe imikorere si imwe umutima w'iwanje utandukanye n'uwawe wiwawe utandukanye n'uwa kanaka none ibyo ujya akora nibyo je nca nkora for example abarimvyi bazi yuko ari abantu akarorero batora amatwi banwa amatabi bagira gute bambara pocket bagira gute bonona abakobwa ibintu by'ubuhumbu byinshi batize ibintu nk'ivyo mugabo siko bimeze none je sindirimba arimvye kuva muri mu 2004 none ubona hari ugutwi natoboye size ntobo sikiri bwo star watoboye ugutwi ni kubera ko yabikunze ko atobora ugutwi je ntako natoboye nico kimwe nuko novuga nti hariho abakunda abakobwa hariho n'abatabakunda none je nubatse kuva muri 2011 ubaka niho nabanye n'umutambukanye mfite n'abana bo hariho n'undi yubatse bigashika bigatirigana mugabo nibisigura yuko bishikira abaririmbyi bonyene bavuga ngo abaririmbyi kesho kuvuga abaririmbyi ngo bakunda ngo abagore sana eske ujya mugabo wundi atari umuririmbyi ako kageso koko nta kafise ni mako umuririmbyi wenyene abaririmbyi ntibubaka eske abandi bagabo bobo cyangwa handi nibishika ntibubake bibaho bishikira bose ni kwera gusa izina umuririmbyi bacabona iyindi image itabaho bagaca kandi n'ikindi no kubwira kuririmba kuratandukanye je nama ndabivuga reka nsigure ibi bintu ndabibasigurira kurimba kuratandukanye hari kuririmba umuntu ashobora kuba afite impano yo kuririmba azi kuririmba mugabo adafite amafaranga yo kwinjira muri studio impano ikamufira kose hari n'ubundi akaroro icyo novuga muri sangi nta muntu numwe atazi kuririmba kuko nta muntu ava muri douche ariko yiyogoshora ngo aveyo atari ko araririmba yes kuno mushakashatsi bwakozwe nanje ndabizi mugabo bidasigura yuko ashobora kuja imbere y'abantu ngo abikorere imbere y'abantu nkuko tubikora yes sindi kubitahura ndavyumva hariho n'uwundi afise impano yo kuririmba akaba afise n'uburyo mbere uburyo impano yiwe akaba ifise n'uburyo atabwabuze
agasohora indirimbo mugabo atari wa wundi avuga ni ndaja ku maradiyo ndayitanga ku maradiyo ndarondera ama concert ngire gute menyekane akumva gusa ni indirimbo yo kumva na famille yiwe muhira kuko avuga ati nifitiye uburyo kurima numva ndabikora nko kwinezereza. Hari n'undi abikora nk'akazi, hari n'undi abikora abikunda mugabo atavyazi agaforsa kandi afise n'amahera yo kujya agaforsa. Hari n'uwundi abikora avuga ati jewe icyo nkeneye ngaha nironkere utudemu yabana je mboneke nk'umustar ndazi ndoronka ududemu ibintu umva biragabuye biratandukanye. Jewe ku ruhande rw'iwanje ndabikora nk'umwuga ndavyubahiriza nk'umwuga nta yindi ntumbero ndabifisemo kuko iyo ntabikora nk'umwuga guhera 2004 gushika muri 2023 mba narabihevye. Wavuze benshi kuririmba novuga ngo amatarget yawe wavuze bamwe barimba kubera iki kubera ibi nibi wowe wavuze nawe koti wawe wahagaze kuva utangura kuririmba ndetse n'abagutanguriye imbere abenshi murazinanye muricarana muragirane kandi urabibona wowe ubona umugwa abantu benshi bari he? None benshi ntibubatse abantanguriye benshi bambone izuba nzinanye nabo benshi barubatse abandi nabo nuvuga yuko bariko baraza ubunye baracara abajene yabonye umva bafatamu ko bavyifashemo nyene uvyumva na ari muri ndimi Tanzania yavuze ati gusa kuririmba ibi bintu byo kuririmba bibamwo imitego myinshi sana cyane ni naho nagira nze kumbure n'ikintu kigoye n'ikintu kitoroshe gato ntaragushiramo ngaho nyene nico kibazo ngira ucamubwira ko nari mvuze ati muri Tanzania bavuze ati kuba umustar n'umuzigo ugoye. Je nta mwana wiwanje no kwemerera no sabira ahubwo rere ni hehe? Je nta mwana wiwanje no sabira ko aja muri bibintu nukuri mugabo warabigumyemo. Jewe nabigiyemwo naramaze kubona abandi uko byabagendekeye bituma menya kumbura ingene ndi buvyifatemo mugabo imitego ibirimwo nahugira guti hari yudasimba nta muhinga kabisa sinokubesha mugabo buryo uraca mu kintu ukakivamwo ukungura ubundi bwenge iyaba ntabiciyemwo simba ndiko ndavyigisha abandi gutyo cyangwa ndibimpanura abandi gusa muziki ni ikintu kigoye uhura n'intambamye nyinshi zitandukanye kandi utabishaka. Hari ikintu wicuza mu muziki? Sinicuza na kimwe cyo muziki nurampemukira reka da hanawe ntuzowuhemukira sinshobora kuhemukira kabisa naco nicuza muri muziki ni ikintu na kimwe ego yaba kibi yaba ciza cyashitse ku bugombe bw'Imana niko yari yabiteguye ko biteguza kumera ko nyine urumva byose kuri jewe ndabishima. Ego umuntu agiye kuri page yawe ya Facebook hariho page yawe yitwa Khalijo aba followers barenga 600 ariko nta muntu numwe ukwirikirana wewe kubera ikata muntu umwe zero following. Kila muntu afite inkoro yiwe kila muntu afite inkoro yiwe la fois passé nari mu kiganiro kana kabambwira ngo kuri Instagram ngo kubera iki utayikoresha sana gutya ndavuga ni jewe hari n'igihe muzosanga atano niyo mfise hari n'igihe bizoshika nkayifuta ikavaho ni nkuko vyonza mugasanga nayikuyeho uno mwanya ashobora kuba ndayikoresha kandi je ndi wa muntu sinzi ko ari akadefo sinzi ko ari qualité kuva kera usanga ntashuhira sana bijanye n'imboga. Ego urazikundaho ama like urayagira iyo bishise uciye nk'ikintu kandi bashaka kugira like cyane ivy'abandi kandi ndagira na like kandi ikintu ni ikintu kimeze gute rutoshira ku iyo like ikintu kitagiza kitubaka kitameze neza yego jewe shira like ku kintu kimbumvye kinyigishije gifisi kimbona umenga kifitiye akamaro na society. Ego tuje kuri new song kumbure mu kurangira gafite indirimbo yitwa Love yasohotse igenezo rya 6 kwezi kwa 4 uno mwaka. Ivan Pro niwe yakoze no ndirimbo, director ni Mika Olson. Uno munsi tuko turaganira nuno munsi ni igenezo rya 8 of course abantu barenga 15 bamaze kuba barabino ndirimbo yitwa Love. Abenshi turakunze kubona abantu babaririmbye zabo ino ndirimbo nanditse umwaka ugasanga arace inyuma y'imyaka 3 inyuma y'imyaka 4 wino ndirimbo Love yanditswe ryari?
mu bisanzwe jewe Imana yaramfashije impano yo kuririmba, impano kumenya kwandika. Jewe ndi wa muntu ntibyigera bingora kwandika ururirimbo. Je shobora kuja no muri studio ndafite indirimbo nka indirimbo yitwa Isango. Yes. Isango novuga ni freestyle nayikore muri studio. Yego. Nka kuri kakagezi nagiye muri studio mfise refrain yonyene n'ivyimviro mu mutwe wanje. Ibindi navyandikiye muri studio. Niko no bivuga. Kwandika ku ruhande rw'iwanje ni ikintu gito sana. Yego. Ni ikintu gito siniko no bivuga. Gusa hariho umuntu ushobora gusanga byamaze kunshikira akanzanira uririmbo ati urimo nabonye no ruguha. Biramaze gushika. Umpa credit. Ati? Umuyo credit umuntu amaze kuzana indirimbo akavuga yanditse. Akavuga ndimo nabonye wo iririmba. Harizo maze kuririmba harizo maze kwanka. Bakaziha abandi bakazemera. Yego kandi zikaba hiti. Naco biheza mu nyuma ubonye abahiti. Kare naravyanka. Ico navyankira ni defo imwe. Indirimbo narayanse kandi yarabaye hiti ku muririmvyi navuze izina n'izindi zari nyinshi. Impamvu nazanka kubera iki? Hari abaririmvyi nabonye benshi bandikiye abaririmvyi batuboneye izuba. Ngabo ugasanga mu nyuma je naje ndamaze kwandikira abaririmvyi batandukanye. Ariko ntawe uzokumva mvuga nti nije nandikiye umuririmvyi indirimbo kanaka, umuririmvyi kanaka namwandikiye uririmbo. Ni none ubivugira iki mu mwanya wabikoze muri babiri? Reka we basi abyivugire. Mugabo wowe ntubivuge. Ucumenga uriko uriyemera kandi bikasa no kumenga biriko bimanura wa wundi wabikoreye. Umenga naca ashoboye. Sinzi kubitaho. Rero nabonye benshi barabikora mugabo bavuga ati bafise target kanaka. Sinzi kuvyumva. Ndavyumva. Nije namwandikiye kanaka, nije namwandikiye izi nizi. Si ikintu ciza. Warabikoze. Kandi wabikoranye umutima ukunze. Umutima udasuniswe n'ikintu na kimwe. Muri babiri. Birashika mugatirigana ugasanga mwacanyemo cyangwa mwagize gute mugabo si ngombwa yuko ucuvuga ngo indirimbo nije nazimwandikiye si vyiza. Je ndashaka kwandika ururirimbo nkandikira umuntu ngambwira ni nuze wigere ukura ku muntu uvuge ngo nije nakwandikira ururirimbo. Iyemere uvuge ko ari wowe wagwanditse. Okay. Ntacubona beza bikica. Nta na kimwe. Benshi je hariho benshi baza bakiriko bashaka kuririmba ugasanga baje bavuze ati jewe nkaririmbye sana mugabo ndabona umenga ndirimbanye na wewe byokunda yuko ntoka nkamenyekana nkambiyane ni bibiri ushaka kumenyekana cyangwa ntumenyekane uti gute wowe wibaza ko intumbero ufise ishobora kuba ijana kujana ikagwa nkuko ikaza nkuko uvyumvira ngo birashobora kubita swata nkaca ndabakarorero kuri kakagezi si hit song ushaka uno munsi none nkiyo ngira amadidane ugasamvuze ni indirimbo reka ndaririmbane na kanaka kumbura afise izina kunsumba nkaca ngina nkaririmbana nawe uno munsi ni yavuga ati indirimbo yabaye hit kubera nawe kumbuga ugasanga ya ndirimbo isanzwe yifitiye chance yayo yo guhitinga. Rero ndabwira abari iyemere ukora ikintu uri siri naco wiyemere uvuga ati ndiko ndakora ibintu ni nk'umusirikare agiye ku rugamba ntagenda avuga ati ndaza gutsinda afite amadidani agenda avuga ati niteze intsinzi agwanira mu ntsinzi. Yes, ja kuri YouTube ya Halijo iyo ndirimbo uraza kuyibona ariko ntizo kwibagira kugira subscribe ndetse unayisangize nabandi. Mu Queen video namye abantu bamaze kuraba ino video ndetse n'utarayira bagenda yirabe novuga ko ari video nziza ariko kari kimwe novuga amaze kubona ngaha iwacu paraporo mu bindi bihugu narabonye muri Tanzania aba Queen video rimwe baravuma cyane gusumba nkuko tuko turayibona ngaha ariko ngaha ku petete hari kintu petete bashobora kuba baronka tutazi ari ugasanga bamwe ntibashaka no kuvugwa nk'abantu bamaze gukorana na Halijo ni bande baravuga ati Halijo je ndagushimiye ko yanakoranye nawe hari ahantu byanshikanye
je sinovugira ngaha kumbure mubarondeye mwashaka kubabaza bakavyivugira. Gusa je ndazi yuko bakuni video maze gukoresha benshi bagira amachance kandi biciye ku ma video yiwanje ugasanga baraparvenye kuronka ibintu cyangwa kugenda ibintu byinshi biciye mu ma video. Hari uherutse kuronka umuduga, aronka umuduga biciye mu ndirimbi Love. No nuzenya imerutse gusohora nuzenya Arina yes. Yego Arina yarose umuduga biciye muri video niko no bivuga. Sinovuga byinshi umenga no bandiko ndi mugabo ikintu kimwe novuga mu ntuzenya mu Burundi mu Burundi ibintu vya clip video abigeme biwacu canke imiryango ifata nko kumengana ibintu by'ubuhumbu umuntu abamenje aba ikindi kintu atayibanga mugabo sivyo. Mu Burundi twicwa no kudatembera. Je naratembeye mu bihugu bibanyi hariho umumama yarafise abakobwa barenga amajana 3. Amajana 3 ni muri Kenya. Bari ngaho bararenga sinigeno bivuga bari ngaho bikora bigira neza bakoresha mu publicité atandukanye bagira gute kandi bagahembwa ku kwezi. Umukene muri clip video ukoringa nyamumero ukambwira ati ndakeneye abakobwa nawe urondera 10 arakwereka amafoto gacagura ati uyu numva nakazi muga nabo abakobwa biwacu ngaha bayifata umenga ahandi bamaze kubitahura mu bihugu bibanyi ngaho hafi he hose ni nakazi. Rero ugasanga aha ngira je bivana kumwene barihwa none ubaza yuko muri clip video umuntu yijamo kwa Gusa uramuha agafaranga uramuha murumvikana uramubwira ati umusaba ngahe akakubwira no kambwira ati je no guhuku muranegosia kandi mugashika ku kintu kizima bibaho. Khalije kumbure tunagushimira kuba dwaye kano kanya ariko urafisa akajambo wobwira abariko baratwumviriza kuri Marengo Media TV. Je ndabashimiye kano kajyo mushoye kumpa ndahimiriza abantu kuja kuri no TV bakagira subscribe bagira na comment na share ku bikorwa vyayo kugira ngo ushoye gushika kure. Hari naho baje no ku mbuga ngurukana bumenyi Yanje cyace na YouTube izina ni Ralijo Fibini Ralijo Instagram ni Ralijo bakurikirana ibikorwa vy'Yanje. Imana ibahezagire iki naco dukundane ndabubaha ndabakunda hama kandi n'abaririmbyi icyo ndabasaba no gukundana tukagiranira bwabo umwe nyene kugira dushoboye gutezanya imbere. Love I love you. Need I need you. Miss me I miss you. I wanna kiss you my baby. Bye bye.